ndabaramukije bakunzi b'isamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubaha ikaze mu kiganiro cacu ari cugwanyu ejo hanje mu kiganiro cy'uno munsi tuja kubayagira kubijanye n'ingene hatangwa uduhembo dutangwa na INSS ku banywanyi bayo mu kiganiro giheruka turi kumwe n'umuhinga wo mu kigo INSS nyene tukaba twarabiye hamwe icari cyo gutekaniriza kazoza abakozi turabira hamwe kandi n'akamaro kavyo muri kino kiganiro rero turi kumwe n'umuyobozi w'ikigo INSS mu buraruko bw'igihugu Seleus Habonimana ndakuramukije ndaguhana ikaze cyane muri ivyura turaho ego ikiganiro rero mukaba mwagiteguriwe n'isamirizi mbonesha kure buntu mukaba mugiye kugishikirizwa na Jewe Theobald Harerimana musangwe kazi dutangura n'ikiganiro nyezina twinjira ibwina bw'ikiganiro reka tubanze tubaze umutumire wacu atwibutse kumbure ngira mu kiganiro giheruka tuba twabiciye ko gatoyi mbega umukoresha arashinze nk'ishira hamwe ararishizeho arazanya abakozi mbega nigiki uwo mukoresha yoca asabwa gukora ubwa mbere ni amategeko avuga iki murakoze cyane nivyo nkuko mubivuze umukoresha hariho ibintu bitatu yihutira gutunganya acugura igikorwa ciwe muri ivyo bitatu rero harimo ico kwiyandikisha mu kigo INSS kugira ngo aronke nimero ndanga mukoresha yo muri INSS hanyuma kigira kabiri agashiyandikisha abakozi biwe bose mu minsi 8 abaye amasezerano y'akazi hanyuma yigira gatatu no gucaza aragerura ku mishara y'abakozi intererano kugira ngo azozishikane mu kigo INSS ego turumvise ico umukoresha ategerezwa gukora ubwa mbere agishiraho ishira hamwe giwe ibintu bitatu reka rero dusimbize mbega INSS twarayaze ibitari bike ahaheruka kubye na INSS mbega INSS iraheza igakorera mu bisata ibihe nibihe bisata INSS ikoreramo mu gufasha abo banywanyi bayitura mu bijanye no gutekaniza kazoza murakoze cyane reka mbere mpere mu byo INSS sanzwe itunganya ikora icambere cyo INSS ijeje kwegeranya interano z'abanywanyi ikongera kandi gahemba abanywanyi nivyo duhava dushimikirako ku duhembo ikongera kandi gatera no mu iterambere ry'igihugu rero yarahawe gutunganya ibisata bibiri igisata ca mbere ni gisata kijanye n'ivy'amapension igisata gira kabiri ni gisata kijanye n'impanuka irafise kandi ni gisata twita assurance volontaire aho umuntu wenyene ashobora kwikotiza ku giti ciwe nivyo bisata INSS zigatunganya ego reka tuje mu gisata kumbure kimwe mu gisata c'amapension mbega gitunganije gute duhembo two tutunganije gute dutangwa gute murakoze imbere yuko tuja mu byo duhembo twari kubanza tukamenya mbega vy'ukuri INSS korana nabande kuko nubwo twabiciye ko mu kiganiro giheze twari twarabe abanwanyi ba INSS abaribo reka tukigaruka ko nuno munsi INSS isanzwe iraba abakozi bose bafite amasezerano y'akazi kandi bagengwa n'amategeko dusanga mu gitabo c'amategeko y'abakozi n'akazi ngaha mu Burundi uwo n'umuce wa mbere INSS isanzwe kandi iraba abakozi bakora ubuzi buruhisha ndetse mbere bunasazisha cyane gose ni wa mugugize n'abasirikare hamwe n'abapolisi abo bose interano zabo zija mu kigo INSS muravuze muti rero urumva ntiyoja kuronka ako gahembo kw'izabukuru nizo ntererano batarazimutangira rero iyo umukozi bamutangiye intererano ndetse akaronka na ya nimero ndaga muntu wanyu wa INSS araheza rero iyo akwije imyaka isabwa n'amategeko yo gukuruka ngaha mu Burundi imyaka 60 y'amavuka mugabo ko mu wa kabiri navuze ugizwe n'abasirikare n'abapolisi imyaka
biravana n'ipete abagezeko. Hari abataha ku myaka 45 kandi n'abataha ku myaka 50 kuduga. Ivyo rero INSS iraheza rikaronsa umunwanyi wayo yashikanye iyo myaka. Turafise ubwoko bushika nka butanu bw'amapansiyo dutanga. Pansiyo ya mbere ni y'ubusaza, umukozi yakoze yakukurutse, INSS iramuronsa pansiyo y'ubusaza. Iyo rero tuyiha umuntu yakoze imyaka 15 n'irenga bamutangira intererano. Ivyo tumusaba si byinshi cyane, turaheza tukamusaba impapuro zemeza aho yakoze hose, ashaka ko yakoreye abakoresha benshi. Aho turamusaba ko atuzanira impapuro zemeza ko aho yaciye hose bamuziganirije. Nico twita mu gifaransa attestation de service rendu, acha zituzanira. Ndetse tukamusaba n'urupapuro rwa karangamuntu kiwe, hanyuma tukaza tukamuha ivyo yuzuza kugira ngo asabire ko iyo pension. Iyo rero ari pension y'ubusaza. Turafise kandi pension y'abasigwa, ni mu gihe umwanyi wa INSS yitavye Imana. Abasigwa rero baraheza nabo bakaronka pension y'abasigwa. Mwa basigwa rero n'umutambukanye wiwe babana biciye mu mategeko, akacabamwa n'abana, ariko kandi birashika akitaba Imana atamugora afise canke abana. Aho rero abavyeyi baca bashikirwa, nabo baraheza bakaronka iyo pension y'abasigwa. Hari indi kandi pension y'ubumuga. Tuyiha umuntu ashobora kuba yagize ubumuga butanaturutse no ku kazi, mugabo umutuma adasubira gukora. INSS ikamuronsa iyo pension y'ubumuga. Hariho kandi ni pension dutanga mu ngungo imwe, ni kuvuga n'umukozi yakoze akotiza muga atashikanye imyaka 15. Uworesha tuca tumuharurira ayo mafaranga tukayamuha, tugaca tumbwira ati genda rero nawe urabo ko witunganya. Abo iyo rero ni ya pension dutanga mu ngungo imwe, no kuvuga n'umukozi aba yarakoze imyaka idashika 15 kandi akotiza, ubu tuca tumuhera amafaranga yiwe rimwe. Iyindi pension ni pension umuntu ashobora gusaba atarakwiza imyaka 60. Ashaka kwisaba asigaje nk'imyaka 5, araheza akandikira umukoresha wiwe musaba ati jewe numva menga akazi no hagarika, ati rero sinzi ko mwondeka nkaja kubandanya n'ibindi. Iyo rero abimwemereye umukoresha wiwe araheza agaca yiturikirwa INSS kamutunganiriza. Niyo twita rero pension anticipée pour convenance personnelle. Nizo pension dusanzwe dutanga duha abanywanyi bacu mw'iki gisata c'amapension. Iyo muhereje ko ni mu gihe umukozi umunywanyi aba yumvise kumbure magara atatumva gifise ariko imyaka itaragira, birashika amagara canke wenyene havuga ati jewe ngomba nje gukora ivyo wanje. Niyo pension anticipée pour convenance personnelle. Abarakwiza imyaka yo gukukuruka basigaje nk'itanu, mugasha guca sa umukoresha kamwandikira mbwa ati jewe numva no hagarika ivy'akazi, aja kubandanya ibindi. Ego. Mwavuze n'igisata kijanye rero n'impanuka, coco kimeze gute? Mu gisata c'impanuka nivyo naho nyene dusanzwe INSS ifata mugongo abantu bagize amasanganya atutse ku kazi, ndetse n'abantu bagwaye ingwara zirutse ku buzi bakora. Rero iyo tuko turavuga isanganya ry'akazi abenshi ntibatahura icari co. Igitwa isanganya ry'akazi ni isanganya umuntu agiriye ku kazi, canke isanganya umuntu agize ariko arava muhira aja ku kazi, canke ava ku kazi aja muhira, canke ava ku kazi agiye gufungura, canke avuye ku kazi, canke muhira agiye guhembwa. Mugabo rero aho harimwo akantu benshi bakunda guca bagira, ugasanga nk'ubu aba nk'akarora ba mu burengo, mugabo tukaca dusanga nk'ubu yagiriye isanganya nko mu Rusuguti. Sinibaza kugira uje mu burengo ko urinda gusubiza mu Rusuguti. Aho turaraba yuko itinerera atayihinduye. Ngo yarinze ayihindura numva aba yagiye gukora ibindi vyiwe. Iryo sanganya INSS ntiheza ngo
irifate mu minwe muti none umuntu wanyagize isanganya ry'akazi canke bigaragaye ko yagwaye ingwara tutse ku kazi INSS iraheze kamufashe iki yego mu byo rero icambere coco yagize isanganya nuko umukoresha wiwe ategezwa kubimenyesha ikigo INSS mu minsi 4 akigira isanganya amaze kubimenyesha ikigo INSS ntakiba gisigaye INSS ikikora iraheze kamuvuza gushika akire iramurosa kandi n'imfashanyo iramurosa amafaranga mu gihe nk'ubu par exemple usanga nk'ubu umukoresha wiwe yahagaritse umushahara bivana n'isanganya yagize akahagarika nk'umushahara mu mezi 6 aho INSS iretse kamurosa agafashanya iramurosa kandi n'umukando uharugwa bivanye n'urugero rw'ubumuga umuganga wa INSS yamusuzum akabona ati by'ukuri ububare bwiwe tuguhaye incapacité pourcentage za incapacité zingana gutya nuko kumuvuza kandi ntiguherana no ngaho birashika tukamuvuza no hanze wo muntu gihe tubona yuko by'ukuri bikenewe ko aje kuvugwa hanze birashika kandi akagira isanganya umuntu agacapfa yapfuye INSS n'ubundi irasigara irafasha abasigwa uwo munwanyi yitavye Imana nivyo rero INSS heza igaha umunwanyi wacu mu bijanye nivyo impanuka zitse ku kazi sinzi ko hari ubwoko bw'impanuka abari hisanganya nk'imodoka imugonze gusa canke ama accident ni menshi mugabo twebwe ico turaba iryo sanganya bagize uri kurakora akazi canke nivyo uri mu minwe y'umukoresha uri kurakora akazi canke ari kuratonda ku kazi ariko kandi hariho n'ingwara zituruka ku kazi umuntu akora murazi ko ubuzi butandukanye hari abakora mu nganda hari abakora mu laboratoire hari abakora mu biki rero arashobora kugwara ingwara iyo bapimye by'ukuri bagasanga iyo ngwara yaturutse ku kazi akora INSS iraheze umuntu ikamuvuza ndere ikamuronsa n'ivyo bindi twako turavuga Ego reka tumaze twibutse abanywanyi abakunzi bariko badukurikira ko turiko turabira hamwe ibijanye n'uduhembo ikigo INSS giheza kikaronsa abanywanyi bacu tukaba turi kumwe rero n'umuyobozi w'ikigo INSS mu karere k'uburaruko ego tubandanye n'ikiganiro ni ryari umukoresha aza aratangira ko intererano z'abakozi tugitangura twavuze ibisabwa kugira kumbure umukoresha atanguje nk'uruganda runaka twumvise amategeko amugenga ubu rero abanywanyi biwe abakozi biwe yabandikishije interano ziwe azarazitanga ryari neza na neza murakoze cyane nivyo iki twari twagiciye ko uko bisanzwe bitunganije mu kigo INSS intererano zitangwa mu mezi 3 bisigura ko umukoresha buri kwezi areza akagerura kwa mushahara w'umukozi vya bice bitegekanije n'amategeko dusubima gatonyi twarabonye yuko intererano zitunganije mu mice kubiri hari intererano zitangwa n'umukozi hariho kandi n'intererano zitangwa n'umukoresha ku mukoresha twarabonye yuko umukoresha mu gisata ca pension amurihira ibice 6% umukozi nawe agaheza akariha ibice 4% ni vya bice 10 mu gisata c'amapension ariko kandi mu gisata c'impanuka hoho numukoresha wenyene ateza kuriha kuko niwe ateza kumukingira kugira ngo umukozi akorera hameze neza kuburyo atasanganyagira niyo bishitse akagira iryo sanganya kubera ko aba yaramuri izo ntererano araheza agaca bitumenyesha akameje go INSS kugira ngo iheze imukorera ibikurikira nivyo rero izo ntererano ziraheza rero amaze kuzegeranya mu mezi 3 araheza agaca ayashikana mu kigo INSS mu mezi 3 kuko intererano ziri wacu zitangwa mu mezi 3 mugabo mu mise kumukoresha azarazigerura buri kwezi ko wa mushahara w'umukozi kandi tuvuze umushahara ntituvuze
salaire de base tuvuze umushahara wose, dukuramo gusa ajya amahera ahabwa umugore canke umugabo adakora canke abana, ico twita mu gifaransa allocation familiale, ico co nico kivamo. Ariko kandi mu ico gisata nyene c'amapension hariho urugero rw'umushahara tutarenza nk'uko amategeko yabitegekanyije. Mu gisata c'amapension plafond ya cotisation ni 450 ku kwezi. Aho no kuvuga ko nk'umuntu ahembwa nko mu miliyoni, interano zizoca tuziharura ku 450 ku kwezi, kubera ko amategeko yategekanije ko plafond ari 450. Mu gisata c'impanuka ni 80 ku kwezi. Uguhembwa 100 tumuharura ku 80 ku kwezi. Ivyo amategeko yabitegekanije. Nuko rero interano zisanzwe zitunganije gutangwa zitangwa mu mezi 3, umukoresha ategezwa kuyashikana mu kigo INSS, mbere agashikana n'intonde z'abakozi bose akoresha. Ego imbere twegereza no ku musozo, abakozi benshi baridoga igihe baronkeye ko amasezerano atariho umukoresha wabo atangira kumbure gutunganya ibyo kubakotiriza. Nivyo ngira no kwita igene zakari ubusuma, ngira abakoresha bakora sinzi ivyo mwebwe muhora muvyumva, muhora mubibona nko mu raporo muronka, twovyita kari ubusuma. Murakoze, ivyo biragwiriye cyane, kandi ivyo kenshi ari gihe biva ku kutamenya kw'abakoresha ndetse n'abakozi bo nyene, kuko hariho umukozi batangira gukoresha atamasezerano afise, hanyuma bakazoja kumuronsa amasezerano y'akazi nk'inyuma y'imyaka 3, 4, 5. Mugabo yamaze nk'imyaka 5 ariko aramukorera. Ivyo rero birakunda gushika, ndetse birakunda no gutera ingorane, kuko uyo muntu ageze mu zabukuru aca yisanga hari imyaka batamurihiye intererano, bigaca bigaruka kuri we nyene. Hari igihe usanga no mukoresha atagikora yarugaye cyangwa atakiri no ngaha mu Burundi, murumva ko abahombye cyane. Ari naco gituma kenshi dukunda guhimiriza abakoresha kujya amategeko abivuga, umukozi nta mukoresha yamuronkeje amasezerano y'akazi, kuko niho haba hari ivyo mwemeranya mukora, niho ibi byo gutegekaniza akazoza biri mu masezerano, kandi biratuma atana amatata ashobora kubaho, birakinga amatati. Kuko nk'ubu aciye naho za kwitwara yuko batamuri intererano mu INSS, kubera ko ata amasezerano y'akazi baba bafise, biragoye gutora neza by'ukuri. Naho bwacije namukoye imyaka 20, none iyo myaka 20 wayimukoreye kuva ryari gushika ryari, nta namwe biba vyanditse. Arashaka umukoresha kumbwira ati jewe namukoreje imyaka 20 ariko aravuga je ntayonze. Ni cyakindi rero tubwira abakozi ko nabo nyene boharanira uburenganzira bwabo, kugira ngo baze baratangira akazi bafise amasezerano y'akazi. Nibaze ko tuzohava dutegura ikiganiro by'ukuri ciharije kijanye n'akamaro k'amasezerano y'akazi. Kuko amasezerano y'akazi ntiyogira akamaro ku mukozi gusa, ndetse no kumukoresha nawe nyene. Iyo ariko arakoresha umukozi asanzwe abafitaniye amasezerano, ntibisa no gukoresha udafite amasezerano. Ivyo rero byuko usanga itariki yatangiriye ko akazi atariyo bamwandikishije ko mu kigo INSS ndetse bamurihe n'intererano, birahari cyane. Nico gituma duhimiriza abakozi nabo nyene guharanira uburenganzira bwabo, ndetse benshi bakitura ikigo INSS bakabaza bakaraba by'ukuri yuko amatariki batangiye ko akazi ariyo yanditse mu kigo INSS, ndetse ko ariho n'intererano zatangiye gutangwa. Kumbure benshi bama bahura n'ibibazo kubera ukutamenya ubwo busuma, no bwitangwa n'ubusuma, ngira ni tricherie. Abakozi bomenya bungana gute, bwo hoba hari bwinshi canke nubwo bwonyene aho umukoresha usanga
aca arindira ntibiraho honyene nico gituma mu kigo INSS dusanze dufise ico twita control, turagira ama mission de control aho tugendera umukoresha tukaja kuraba. Si ivyo gusa vyuko usanga bamwanditse ko yatangiye itariki kandi amaze nk'imyaka 5 akorera umukoresha, birashobora no gushika akabotirishere mu bijanye no guharura intererano, ugasanga nk'ubu umuntu ahembwa 200,000 mugabo ugasanga intererano ziwe ziharurwa ku 50. Nivyo rero birakunda kuba. Nico gituma rero natwe mu byo duteza gukora turaheza tukagendera umukoresha, tukaheza tugasuzuma by'ukuri yuko amategeko uko abitegekanya ko ari kabikora. Iyo dusanze atari kabikora turaheza tukabikosora, ndetse niyo ngombwa hari igihe umukoresha tumuhana kuko umva ko amategeko byose aba yarabitegekanije. Nariko niyumvira ati umukozi niwe cyangwa umukozi ati niwe yokora ibishoboka byose kugira abikurikirana, ariko ntiyo bikurikirana kuko umukoresha ni biri mu byo umukoresha ategereza gukora. Ni by'amategeko amusaba. Umukozi nivyo arashaka kuza kutubwira tuti nyabunda twebwe ku kazi intererano ziko ziratangwa ntizihwanye n'umushahara duhemba. Aho turezo gaca twihuta tukagendera umukoresha tugasuzuma by'ukuri yuko ivyo atubwiye ari byo. Ni nk'uko kandi umukozi ashaka kuza kutumenyesha yuko hariho umukoresha ariko arabakoresha batanditse ndetse atani intererano zabo mbere bamaze n'igihe kirewe ko barakora. Naho turaheza tukaja dutegura tukagendera umukoresha. Ni ico twita rero mission de contrôle. Izo turazikora. Turazikora ku bushake bw'iwacu canke hariho nk'umukozi aje kutubwira ati nyabuna hariya tweye ku kazi ibintu ntibitunganije neza. Ndumva uruhara runini rurafise abakozi ubwabo. Nabo bategeza gucunga bakaraba yuko vy'ukuri uburenganzira bahabwa n'amategeko ko buri ko burubahirizwa. Eka twegeza no ku musozo tubasabe nimba hari ico mubona mwogenda mutavuze mugishikiriza. Murakoze, nivyo twavuze vyinshi ariko twukwibutsa ariko batwumviza ko uyu munsi amategeko yagiye aragura cyane. N'umuntu atafise akazi bari karakora nk'utwe twabivuze arashobora kwitegekaniza akazoza, arashobora kuza akazaririra abonye n'intererano. Kandi ibyo gutegekaniza akazoza abenshi nuko tutabitahura kumwe. Hariho abavuga bati bijya biraba abakozi ba leta mugabo ibi vyaje kugira ngo uno munsi niba umuntu afise utuguvu to gukora azogera izo nguvu zihera. Vyari vyiza rero yuko utwo wagiye uraziganya tugufasha mu busaza. Birafasha kuko no ku gihugu usanga n'urugero rw'abantu ntaho nikora ruri hazi cyane mugabo nk'ubu utategekanijwe kazoza biragoye. Nabo usanga nyene baba ari bantu nikora bigaca bigaruka kuri leta kuvuza abo bantu n'ibindi byinshi cyane kuko umuntu wanyi yamaze guhuguka aje mu zabukuru INSS ibandanye umuhemba ndetse niyo cyavye Imana abasigwa ibandanye bahemba kandi INSS kabavuza. Nikindi nuko tujya dufaranga nyene twa pension nuko ashobora kuza kudusebera ko ni deni mbere akabandanya akora n'indi migambi yo kwiteza imbere inyuma yo guhagarika akazi. Murumva ko bifise akamaro gakomeye cyane. Ego muri rusangi abakoresha hari ubutumwa mwobabwira eka n'abakozi muri rusangi. Kubakoresha nivyo twama twabivuze nuko tubatumirira kubahiriza amategeko kuko amategeko utayakurikije ibihano yabitegekanijwe. Twebwe rero tubahimiriza kuza kwandikisha ivyo bakora bongera bandikishe n'abakozi ndetse barihe n'intererano. Ntibarindire yuko turinda kubasanga aho bakorera. Murazi ko ibihano bisanzwe byarategekanijwe ku bakozi nabo nyene tukabasaba kwama by'ukuri bitwararika guharanira uburenganzira bwabo harimo n'ibi byo gutegekanizwa kazoza ndetse bakama biturikiwe INSS bakaraba by'ukuri ko intererano zishika mu kigo INSS.
Ego reka tubakengurukire. Nino ngaha rero ikiganiro cacu kigarukiye, twibutse abariko badukurikirana ko twariko turabira hamwe ingene hatangwa uduhembo mu kigo INSS ku banywanyi b'ico kigo. Ikiganiro rero mukaba mwariko mugishikirizwa n'insamirizi imbonesha kure buntu, mukaba mwari mwagiteguriwe na Theobald Harerimana. Reka rero dukengurukire umutumire wacu, turagukengurukiye. Ndabashimiye cyane. Twizere kurikira ko muzo twitaba twabikora. Mubona bikeneye muzompamagara tusubire tuyage, murabona ko vyagutse. Kubivuga mu minota 30 murabona ko bidashoboka. Bisaba ko tuzokora ikiganiro ciharije aho tuzovyagura cyane. Ego. Reka rero dushimire muri rusangi abariko badutega amatwi bongera badukurikira. Nshimira abatumye amajwi n'amasanamu bibashikira. Nshimire mwebwe mwese muri rusangi mwadukurikiranye. Nanje Theobald Harerimana ariko ndakibashikiriza, ndabipfurize kubandanya muroranirwa naho ubutaha.